amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Ibanki Finbank igiye gutangura gufasha abakora umwuga w'ubumotari kwiteza imbere. Ivyo ngo akaba hari amasezerano hagati y'ishirahamwe ry'abagendesha amapikipiki aca amafaranga mu gihugu c'u Burundi yitwa Coamotabu hamwe n'ibanki Finbank. Ayo masezerano hakaba ari ay'imyaka 5. Ikintu azofasha ngo nuko umumotari ubu azokwifuza kwigurira imoto yiwe, iyo banki izomuha ingurane atangwati asabwe, kuko ngo hazobanza abisabe ishirahamwe rimwishinge rimusabire ingurane yo kugura imoto yiwe, hama azoza arayiriha buhoro buhoro. Ngo uzokenera ingurane ya assurance canke ya permis nayo nyene azoyironka. Umuyobozi ajejwe iyo banki Finbank Chimba Wili akaba yasiguye ko umumotari yemerewe kuguruza konte ku buntu muri iyo banki, kandi umumotari wese ari muri urwo runani ngo ntazokatwa amafaranga ku kwezi. Abaserukira abo bakora ubumotari bakaba bashimye ayo masezerano ngo kuko hazofasha benshi. Hari hamaze igihe hari ikibazo c'ikena ry'ivyumba vy'uburuhukiro, ico twokwita chambre froide. Rero mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo, ibitaro vy'abasirikare vyarubatse ivyumba 12 bikaba vyiyongereye kuri 3 vyahahora, kandi haruguruwe irembo rishasha kw'ibarabara ryitiriwe Etats-Unis kugira ngo borohereze imiryango iza guherekeza ababo bitavye Imana. Bikaba vyamenyeshejwe n'umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'2021, mu gihe bari bariko barifurizanya umwaka mushasha, bongera berekana ivyaranguwe mu mwaka uheze hamwe n'ivyo bategekanya gukora muri kazoza. Kuri uyu wa gatanu nyene igenekerezo rya 12 Ruhuhuma, kaminuza yitwa Hope Africa University yatanze impapuro z'umutsindo ku banyeshure bangana 661 bahejeje mu bisata bitandukanye. Kuri uyu munsi hatangujwe icese ihiganwa rya Isanganiro Award ku ncuro y'9. Akaba ari higanwa risanzwe rifise ikibanza gikomeye ku radiyo Isanganiro. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nyubakwa za hoteli King's Conference i Bujumbura. Inyuma yo kwiba telefone umwigishakazi yaragiye mu kazi, akagwi k'abana bagera ku 8 bo mw'ibarabara basanzwe biba barafashwe kuri uyu wa 4, aho ni muri quartier Ntobwe, komine Gitega. Muri komine Bubanza, uburovyi mu rugomero rw'uruzi Kajeke rwahagaritswe. Imvo ngo nuko hatamazi hagisohoka aja mu kiyaya ca Gihanga ku mutumba wa Rugunga, Rumotomoto, Gihungwe, ahahora havomerwa imirima y'imiceri bakoresheje amazi y'urwo ruzi. Muri komine Nyanzarake no micungararo yaho, abahaba biyandikishije basaba amakonteri kugira ngo baronswe amazi n'amatara. Ishirahamwe Regideso Burundi yamenyesheje ko bosubira kwiyandikisha ku biro vya Regideso i Nyanzarake.
bikazotangura kuva kuri uyu wa 16 Ruhuhuma isaha 4 z'umutaga. Tukiri mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango, umuntu umwe yaraye yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu gatondo hafi yaho aba mu Mirango kw'ibarabara rya 11. Amatohoza akaba yatanguye. Inyuma y'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi yaraye ibaye, bashize hahabona itangazo ritanga intumbero ku bijanye n'agashirukabute karonswa abamenyeshamana hamwe n'imperezwa zitangwa n'abakristu. Umushahara ku mumenyeshamana ukaba wongerejwe 30%, hongerwako 60% zijanye no kuronka uburaro, 15% kwiyunguruza hamwe na allocation familiale. Mu ntumbero yo guserura ahabona amashirahamwe menshi hakora atazwi, ishirahamwe ry'ugwaruka rigwanya amabi afatiye ku gitsina ryitwa Semerera yarahaye imfashanyo y'amafaranga ngana miliyoni 2 z'amarundi ku mashirahamwe 5 y'abakenyezi ariyo Twiteze Imbere, Shirukubute, Kerebuka, Tugira Ishaka na Dushire Hamwe. Ayo yose akaba akorera mu ntara ya Bujumbura. Arnold Jack wo mu gisata c'imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yashikirije ko mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi hategekanywa gutanga ubufasha kuri leta hamwe no ku mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Umutegetsi w'intara ya Kirundo muri wa mugambi Ewe Burundi urambaye, General Marius Ngendabanka yahamagariye abanyabusoni kwijukira gutera ibiti ku nkengera z'ikiyaga kugira amafi aronke aho ata amagi, maze umwimbu w'amafi wiyongere. Buramatari w'intara ya Kirundo nawe yagabishije abarangurira imirimo y'uburimyi ku kiyaga Cohoha canke mu nkengera zaco ko bagiye gufatirwa ibihano hamwe badahevye kuharimira kuko ngo ikiyaga coba caragabanutse. Mu ntara ya Ngozi, komine Gashikanwa, abadandaza b'inka mu isoko y'ibitungwa yo mu Vyegwa bakaba bashima ingingo yashizweho yo kubuza abakomisiyoneri gukora kuko ngo ubu ibiciro vy'inka vyaragabanutse. Kandi ko inka ukuntu iba yagugwa umurengera ngo vyatuma n'inyama nazo zizimba. Ubu ngo akaba aribo bivuganira n'abaje kugura ayo bakeneye bakayabona atawurinze kubaja hagati. Makuru y'inkino naho, ihiganwa Primus League rirabandanya, turacari ku ndwi ya 21. Kuri uyu munsi wa gatanu genekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'2021, Burundi Sport Dynamique yahuye n'umugwi wa Bujumbura City FC kuri stade Intwari, aho Bujumbura City FC yatsinze 2-0. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.